Ini Mutsi Champion TV musanzwe mumenyereye. Mutsi Champion TV ni TV korana vya hafi n'ikigo Disara. Kigo Disara n'ikigo musanzwe muzi ko kirimo nta cibitoke muri zone muri commune ya Buganda muri zone ya Gasenyi centre. Murabibona neza na neza turi mu rugo rw'umumama asanzwe arereye umwana mu kigo Disara. Ni muri ya ntumbero y'ikigo Disara aho yiyemeje ko zigende itemberera ingo zisanzwe zirereye abana bagendana ubumuga mu kigo Disara. Bariko bagenda babigisha ingene bashaka kuza barabikora mu gihe umwana avuye mu kigo Disara iyo atashe mbega bo bikora gute byogenda gute. Reka tugirane ikiganiro na muganga numwe mu bamama asanzwe ari umuma w'umwana nyine asanzwe agendana ubumuga byinshi turaza kubyumva. Reka duhe kaze muganga abanza twidondore n'umuma tumana bari kumwe atwidondore hanyuma aca bandanya n'igikorwa nyezina. Namahoro ga muganga. Mukuri namahoro cyane mwesha makuru. Kubatabazi mwo twidondora mbe muri bande? Kubatanzi je nitwa Ntirenganya Pitas nkaba ndi umuganga wo muri association Disara. Hama no musi nkaba naramutse ngendera urugo rw'umwe mu bavyeyi bafise abana bagendana umuga barererwa muri Disara. Turabona ko yuko muri kumwe no mu mama mbe mama mwe nyene muri kumwe na muganga akazina kanyu mwitwa gute? Nitwa Niyonkuru Sara nkabanderera muri Disara umwana yitwa Irambona Samuel. Irankunda Samuel no nyene tubona muri kumwe. Ego. Numuhungu? Reka dusabe muganga abandanya n'igikorwa nyezina camuzanye yongera azadusigurira twereka nabo bariko barakurikirana batari ngana abo bari mu bindi bihugu ca mu zindi ntara bashaka no kuvyigira ngaha nyene ingene bashaka kuzana abo barabikora mu ngo zabo. Murakoze cyane muganga. Mu ntumbero yuko twaje hano hantu no kugira ngo twereke abavyeyi ingene bashobora gufata abana babo muhira bivanye n'intumbero y'umuvyeyi n'intumbero y'umuganga ingene ibimeze. Aba bana rero mu kubavura urabona muvyeyi umwana urabona ko aryamye mu buryo bwo kuryamira ku mugongo ari naco bita mu gifaransa position en décubitus dorsale. Iyo en décubitus dorsale umwana arimwo no kuvuga abaryamye ku mugongo. Rero turafata ukuguru hanyuma tukagira mobilisation plus étirement canke décontraction automatique ku mwana na cane cane mu gihe uyu mwana ubona ko afise imitsi inyogomba. Nibaza ko mu kiganiro tuza kugirana uza kubibona cyane. Aha tuba turiko turatuma imitsi y'umwana renforcer tuyishiramwe inguvu kugira ngo umwana ajemwe inguvu hanyuma aheze ashobore gutambuka. Rero aho bona iyi ni mobilisation tugira hanyuma turayigira kuguru tugasubira ku kundi kumwe hanyuma mu maguru yose hakajamwo inguvu twaheza aha tukaca dufata amaguru yose tukayazana kuko kugira ngo umwana ashobore gutambuka canke kwavura canke guhagara nuko ico bita l'axe du corps umugongo wiwe uba urimwo inguvu. Turashobora rero kwama tubikora tukagira uku mobilisation canke circumduction de la hanche kugira ngo umwana ajemwo inguvu nako dufata ahantu hose ari amarticulation muri hanche ngaha no ngaha mu mavi hanyuma no ngaha mu birenge nako tugira ukumva nyene kabisa ko uri kurakwega hanyuma mu gukwega niko tuba turiko turinjizamwo inguvu. Hama nkaho tuvuye aha turagira nico bita tapotement mu maguru kugira ngo haje mwiki inguvu naho nyene kuko uyu mwana numwana afise ubumuga bita retard psychomoteur. Retard psychomoteur rero numwana usanga adafise ico bita deformation haba ku maguru canke ku maboko kandi uwo mwana ugiye kuraba neza urashobora gusanga ashoboye no kugira iki no kuzotambuka. Ego hanyuma duhejeje aha ca turaba ingene tuvyura tugashiramwo inguvu hanyuma tukaba duza akaduga kugira ngo dukomeze iki
dukomeze umugongo. Hanyuma duhejeje turashobora no kugira ico bita tire asi, ukamufata ukazura muduza. Wa subira uryame. Voilà, vyubuka mfata nkwega samwe kwega, subira hasi. Iyi niyo tire asi ifasha iki? Ifasha umwana gukomeza imitsi yo munda n'imitsi yo mu mugongo. Ivyo byose tuba dufise intumbero yuko umwana azoshobora kugira iki? Azoshobora kuza arivyura canke ashobore kuza aragira iki? Arivyura yongera acatambuka. Haguruka cyane. Wapi? Hagarara. Duce uruhande. Vyuka. Voilà, très bien. Subirayo kandi, subira shinga inkokora, rabakunda. Wa, très bien. Kandi raba urundi ruhande, vyuka, rabakunda. Wa, très bien. Subira kandi. Wa, merci beaucoup. Hanyuma duhejeje exercice, hariho exercice dushobora gukora mu gihe umwana aba ameze uko, tukamuhindukiza akaryamira mu rundi ruhande. Mama uri kurabibona, mu rundi ruhande akaryamira kunda. Ubwa mbere yaryamiye ku mugongo, ariko ubu aryamiye kunda. Hariho rero massage dukora mu mugongo dukoresha amavuta bita Santé Plus, kuko umwana kugira ngo atambuke canke yavure nuko abafise abakomeye mu giti cy'umugongo kugira ngo ashobore kwivyura canke guhaguruka, nuko abakomeye mu giti cy'umugongo. Rero iyi ni massage ya tonification musculaire umuvyeyi canke umwana ashobora kugirirwa, umuvyeyi agirira umwana wiwe kugira ngo akomere muri ca giti cy'umugongo. Ivyo byose rero bikaca bituma umwana ashobora kugira iki? Gukomera muri ca giti cy'umugongo. Hambavu yaho turagerageza agashinga amaboko, hanyuma tukaramforce canke tugagira ya tapotema mu mugongo. Ejo uzosanga umwana yagize iki? Yashoboye gukomera mu giti cy'umugongo. Hanyuma duhindukira kandi tugira ico bita tenir à la position de 4 pattes, de marcher à 4 pattes. Umwana araja mu nguvu, hanyuma tukamukurayo tukamuzana akamera nk'ubuhagaze uko. Ahagaze uko rero bituma ya mitsi yiwe ikomera. Turashaka kugira ico bita dissociation de ceinture. Raba hirya tukamujana à gauche, tukamujana à droite, uku kugira ngo dukomeze ya mitsi yiwe yo mu mugongo. Hanyuma ahejeje aho, iyi niyo bita exercice bita genou redressé. Genou redressé biramufasha cyane gukomera ca giti cy'umugongo kandi agakomera kandi umutumba arawukomera cyane umugumije uko. Ibi byo kunyogomba kugira uku umufasha uku uburi kurakomeza. Ego hanyuma hambavu y'ivyo ni vyiza ko uvura umwana uri kuramuvugisha, uri kuramuganiriza. Nk'umuvyeyi hoho birafasha cyane kuko acamenya, acaryoherwa, abakuzi uca usanga biryoshe cyane. Hanyuma hambavu yaho turamukurayo, tukagira ico bita chevalier cerveau gauche. Turashobora kugendagenda imbere, inyuma, imbere, inyuma, imbere. Mureka afate ntacyo. Urabona ko ari umwana aguma azi n'ubwenge kuko ari kararaba ati mbega ico kintu kiri imbere yanje muganga ariko aravugiramwo ni giki, akacagira n'amatsiko yo kugenda kugifata. Hanyuma urashobora guhindukiza ahane chevalier cerveau gauche, turaduhindukiza kandi tukagira droite nayo dushira ukuguru imbere comme ça. Dushize rero ukuguru imbere biramufasha cyane. Hari abana turi muri ntumbero yo gukomeza imitsi yiwe kugira ngo ijemwo inguvu. Aha rero tuba turiko turagira iki? Tuba renforcer les muscles z'amaguru kugira ngo hajemwo iki? Inguvu. Hambavu yaho
ntibitubuza kubandanya tugira ya dissociation de ceinture yiwe kugira ngo umwana ashize kugira iki gukomera. Nivyo hanini dusaba ko twogirira uyu mwana, dusaba abavyeyi ko bobimugirira. Ego hanyuma reka mbandane na terapi ya nyuma. Terapi ya nyuma ni terapi shasha. Aba bana urashobora gusanga kenshi na kenshi bafise ubumuga bwo guhema nabi. Rero turabagira ico bita kiné respiratoire, tukagira bukebuke ugiye urumviriza urumva ninge naheba ngo voilà. Iyi irashobora no gutuma ku bana bafise sécrétion pulmonaire werimina izo sécrétion ziri mu mapumo ukazikora kubwira mugabo bwo hanini abavyeyi bashobora kuvyiga bakavyiga ikiringo kitari gito kuko buratusha hariya muri cerveau. Umanza ukagira ico bita zone de défense ukayigira nk'umunota umwe, uhejeje ukacuza rero ukacuza mu yandi mazone. Iyi ni cerveau, ni cerveau, ukacubanza ukahagira nk'umunota canke iminota 2. Aha rero ntihashashobora no gusinzira gose. Hanyuma uhejeje ukacuza ngaha muri elimination, ukamuvura hanyuma mugabo ubanza hahandi hamwe ngaha. Ariko rero ubuvuzi bwose naberetse tuba dufise intumbero mumenyesha makuru. Muvyeyi ikintu cyose ugikora ari uko ufise intumbero. Uyu mwana uhereye mu kuvuka kwiwe urabona ko izo sigiwe ritari rikomeye. Ibyo nibaza ko kubivugana mu kiganiro kugirana n'umuvyeyi. Hanyuma ukacugenda ugacusanga havuye izosi aca hazi cyo bita l'axe du corps mutumba wose nawo nyene usanga utari ukomeye. Hanyuma ukacugenda no ku maguru, amaguru yo mvuze les membres n'amaguru n'amaboko navyo usanga bitari bikomeye. Rero uko yagiye araja kwa muganga bakamugirira kine niko amagufa yiwe n'imitsi yiwe byagiye bikomera. Bimaze gukomera rero intumbero no munsi dufise kuko umwana yaravuye yari yicaye, intumbero yacu dufise no munsi ni intumbero y'iki, intumbero yo gutambuka neza. Rero tuca dukoresha ibikoresho nyunganira muganga bishobora kugira iki gutuma umwana atambuka. Ivyo bikoresho ni ibyahe. Hariho ico bita barre parallèle. Iyo umuvyeyi yarakwiye kuyubaka ngaha kugira ngo umwana azoze ratambukiramwe mu gatondo saa 6 ku mugoroba, mu gatondo saa 6 ku mugoroba. Ugasanga rero birafashije cyane. Hanyuma ya kabiri, ica kabiri bateza gukora ni nka kantuze nka karurateur, akarurateur umwana ashobora kugatambukira ko mugabo mbona umenga byo ukunda ko nga nta binogo bihari. Ego kajya rero karamufasha cyane kwama ahagaze. Rero ico no saba nk'abavyeyi nuko mwokwirinda cyane ko umwana guma yicaye, umwana guma aryamye, mugakora ico gikorwa cyane cyo kugira ngo umwana ashobore kumenyera gutambuka. Ko please ko atambuka niko please amenyera kugenda genda, please ko aryama niko aheba kwa kundi guhagarara no gutambuka. Ego nibaza ko ari ivyo. Murakoze cyane menyesha makuru.